ati nikimenyamenya ndipfuza kubaho novuga ibihe byinshi cyangwa ibihe birebire muri no club ya Real Madrid urumva aho rero urumva yuko ngaho onye ariko yariko agerageza novuga gusunika kure cyane gose novuga ibimutwara muri Arabia Saudite ariko kuba novuga yamaze kuvuga ati uko biri kose reka numvirize bano bantu twumva ivyo bambwira iyo si intambwe ico ni kintu urazi ko nigeze kukivuga ngaha ndavuga nti Vinicius nimba baratanze offre nkiyi si vrai aracari muto aracari muto aracafise gukora ibintu avuga ati ndashaka nanje kuronka Ballon d'Or imwe yaranciye mu manya y'intoki reka ni surpasse nkore uko yavyivugiye kugira ngo ndonke ya Ballon d'Or ata muntu numwe ashobora kuvuga ati si wayikwiye ariko ndabikorera ariko tubona haje abaraho babaze bahumaganye urabona nk'akamerika gatoye kabaye gutwara umukinyi nka John Duran umukinyi abantu bose babona yuko ari kazoza ashobora kurondegwa n'imigwi yo ngahi yari iburaya ikomeye ariko Arnasera mbwatumviriza wewe ingo tugwa amafaranga yawe kuko bamuguze miliyoni 70 gucyonye aragendayo rero Vinicius ambwa ati namwe mbwira arabakunzi babagenzi banje bakunzi ba Real Madrid ndambwira ati uko biri muri Real Madrid Vinicius no munsi ijya offre yatanzwe kuko na Florentino Perez Alonso yaravuze ati jewe nta mukinshobora gufata ariko nitwabona ari ibintu bishoboka tuzoganira nabo ariko icambere kiba Vinicius aracafise amasezerano nande na Real Madrid amakuru akavuga ngo Real Madrid iriko iraraba yuko yovugana Vinicius kongeza amasezerano ariko uno munsi ntacyo kiravuga ko ari offre yaje bivuga rero ngo Florentino Perez amafaranga ashobora kuyemera kuravye tugarutse kuri Vinicius urabe Vinicius no munsi ibintu harimo urabe ibintu amazi imisi akora yebijya n'ibintu biko biragira biramutwara amanota kuri Real Madrid twarabonye kuri Cristiano Ronaldo après Champions League ya 2017 ni 18 menga 17 menga avuga ati jewe ndagiye kubera ateriyo polemique avuga ati turatwaye Champions League ariko ndavuze ikintu kubera arico yasavye Florentino Perez avuga ati nibikunda Perez rero ujyanye ntiyoroshe rero nimba Vinicius no munsi avec son comportement imeze ukuntu amazi iminsi aronka amakata tukura abasispanye mu match hama ikiriho kiraba Mbappe ariko araduga uno munsi Perez kujya yabwiye Zidane ati mureka gende jewe ndafise Gareth Bale kuko yaratsinze Champions ya 2018 watsinda Liverpool ati je ndamufise nagenda uyu numutama rero atanyiganyizwa n'udutuntu twa tubaye rero Vinicius ijya no muri arede bavuze urumva umurende kuri ku myaka 5 kuvuga 200 millions par saison hama bamugura 300 millions muri Real Madrid azoba babaye umukinyi wa mbere aguzwe mahari menshi yes azoba asumbije Neymar niwe ataramudepasa rero mvugani irya ndavye le comportement Vinicius muri kinogi ndavye isubira inyuma ryiwiwe ega si Vinicius muri iyi saison si Vinicius ariko arakora cyane ariko arakora ibintu tumere Vinicius yasubiye inyuma hariho ibintu ngene yigenza uno musi Mbappe mu mwanya mutoyi ashitseho Mbappe asigaye avugwa cyane gose gusubira Vinicius rero ico Vinicius ko bavuze ati avuga ati turashobora kuvugana ega arashobora ati jewe iburaje hanani no musi umuntu umukinyi wese ashaka kwenerva Vinicius kuko abona ko ari umuntu akazishavu ashobora kuvuga ati jewe abazungu ndabahevye jewe ndigiriye amafaranga aja kuyarya rero nimuze mutangaremo abakunzi ba Real Madrid mwumvise Vinicius canke Florentino Perez avuga ati zani yo noti twe tuyige ariko nishwaye umuntu wari we wese n'umukinyi ntawe witeze ko John Duran yogenda kiri muto umukinyi ariko arexera muri Aston Villa ariko kagenda harabakiba kiri bato bariko baragenda hariya ariko nimuze mutangare mwumvise Vinicius agiye bivanye nino sezo iriko ingene iriko ragenda kuri we rero ni yo nkuru novuga yazindutse novuga ivugwa kuri Vinicius Junior
nakurindira tukaraba ariko turava kuri Vinicius Junior tuje muri FC Barcelona gato muri FC Barcelona numukinyi ubona ko kinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo yavuga ko no mukinyi yitwa Jonathan Tahe Jonathan Tahe muri Bayern Leverkusen yuko ari hafi na hafi novuga gushika neza na neza muri FC Barcelona ni nayo novuga babona ko ari sing canke mu recruitment yabo novuga ikurikira kuko Hansi Flick aramukeneye cyane gose no mu defenseur mukinyi w'inyuma rero ukabona rero yuko hari anyigi ikintu kiriko kirakurikira no kurangiza no bivyerekeye ibiyago kugira ngo bikunde Jonathan Tahe mukinyi w'inyuma mwiza wanashima bo babungutse ku bwanje ngo bamushikane hari anye muri FC Barcelona muri FC Barcelona haravugwa kandi novuga iyongeza novuga ry'amasezerano ku bakinyi batandukanye Pau Kibarski yamaze novuga kuba nawe yongeza amasezerano kugeza muri 2029 mu mwaka uheze 2030 ahubwo 2030 mu mwaka uheze bari bamuhaye magufi yo kugeza muri 2027 kubera yuko ntiyari bwakwiza imyaka 18 hariya rero Kibarsi amaze novuga kuba novuga yongereza amasezerano gushika muri 2030 birumvikana uyundi nawe yongereje amasezerano ninde Lewandowski kugeza muri 2026 umwaka umwe uriya musaza barabona yuko umwaka akiwusunika neza kurundi ruhande umenyereza Dora Fuente umenyereza mu guserukira gihugu wa Espagne arashimagiza cyane gose uriya mpeti wo muri Real Madrid Raúl Asensio ati vyukuri no mwana afise vyangombwa byose tati twurishimiye cyane gose novuga kuzomubona umunsi umwe muri equipe nationale imiryango uriya mwana yatanguye kuguru ega twabonye hariho abakinyi babonetse hama bagira amahigwe yo kuja muri equipe nationale aba Kubarsi urazi yuko bamusize muri Coupe d'Europe acaja ukina mu bakiri bato mu Olympique ndetse na Fermin Lopez bagenda hariya ariko nabana avuga ati aba jewe ndabafise washogira amahigwe ninde n'uyu Lamine Yamal avuga ati naho uri muto wowe ushobora kufasha byinshi rero kubona avuga ati jewe mfise abana bakiri bato nkavuga ati ndafise uyu Raúl Asensio ndafise Pau Kubarsi nabana bakiri bato basa nk'abangana imyaka 18 imyaka 21 nabana bakiri bato bashobora kumikibwa ikomeye rero ari kugahiye no kuri Drafuende bayose kuko kumongera amasezerano rero afise abana nkabo nkaha hariho nka convocation zizoba kuri we ahamagara abakinyi azovuga ati Raúl Asensio ndamushiremo adumukira we muri equipe nationale nuko rero vyifashe novuga ku makuru ya hirya no hino nuko bimeze muri rusangi nuko Alonso ni ku munsi wejo vyamenyekanye yuko mu mugwi wa Arsenal n'umugwi uno munsi ubona yuko uri kuri ko gikombe cande cha Premier League hamwe n'umugwi wa Liverpool nivyo amanota ntibegeranye cyane ariko ni wa mugwi uvuga uti imyaka iheze City yanka ko dutwara igikombe mbega Liverpool vyokunda ariko ku munsi waje hamenyekana yuko nyuma yo kubura witwa Gabriel Jesus bavuga ati uyu tumugire nko mu ataka bashiraho bahengekera ku witwa Kai Havertz ku munsi waje agira imvune imushira hanze sezo yose rero Arteta mubajije ati mbega biza kugenda gutaravuga ati ntaba agent bahari ntabakinyi bari libre bahari rero icerekeye kuzana umukinyi ubu ntigishoboka tuzokoresha badufise kumbure amarokero tuzogira ni muci bigiye kuza muri mercato yo muci rero ico mvuga uno munsi Arsenal n'abakunzi babavuga ati none mbega ko atamuhataka numwe tugira ivyo ariko aravuga ngo tuzokinisha badufise Alonso umbwire uno munsi uretse uwashobora kuzana nimba ro muri academy ntavyonze ninde muntu yoshira kuri Mericene hajya kahakina aya birago Sterling yayo yumvi Martinelli ntari buhaki Trossard ntari buhaki umuguri kuraja ku gikombe
ikintu ashobora kuvuga ati wewe wamukinyiwe dufate par exemple Trossard wewe ngira ngerageze nk'ibi tubona byo kuvuga ati jewe nta wundi mfise akire nk'umufone nk'ibi twaboye vya Valverde acha kuri 2 ati rero wewe Trossard ni example genda kuri nimero 9 ugerageze narabonye yuko ushobora kuhakina ariko rero ibi vyerekana wa mugwi wa Samara mu kamerkato gato ukabona yuko ufise ikibazo cyo kuri attack wari kuvuga uti twe turondere mu ataka peu importe ukwari nimba ari umuntu atarabo umuntu akomeye no musi kamwifashisha mbega uno munsi ko twatuzi ko Kai Havertz ariko amuhengekera ko haryanye uno munsi ubagiye gushiraho ninde umugwi nkurya uri kuja ku gikombe rero Arteta uno munsi nabagiye mu bibazo agiye mu bibazo kabisa rero uno munsi abakunzi basanabwa ati bigiye kugenda gute batanguye guta intege batanguye guta ivyizigiro na bimwe bavuga ati twiriwe kuri Liverpool turakozwe ko kironka kubura Bukayo Saka azogaruka ni mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu gucyonye ntango ico rero uri kuri rwo gikombe ntufise Bukayo Saka uratakaje Kai Havertz pego no munsi igikombe Arsenal kwe iracabona ati iki kintu kirashoboka Champions League izogaruka rero ni kintu mbona yuko Arsenal igiye mu bibazo bamwe barabifise vy'ama blessure ariko iyo irakozwe ko cyane kubura umusatirizi nuno munsi vyaboneka ko Arsenal bigoranye ko twabona ba Martinelli bo batsinda abandi bagatsinda Kai Havertz amazi yadatsinda byumvikana ikibazo giye kuba muri Arsenal kikoze ko gikomeye kigiye kubakura mu gikombe cha Premier League hariya Harry Kane ageze ku bitsindo 29 mu nkino 29 uriya mukinyi by'ukuri numwe wakinyi mvuga yuko umupira wamuboneye yes ararengana uriya mukinyi oya ujya niko no bivuga urya ikintu yakoze Harry Kane yagize mu buzima aronso hariho amayero y'umuntu akora Harry Kane kuba yarashoboye kuvuga ati jewe ngumye muri Tottenham amasezerano igihe yongeze amasezerano yagiraje muri Man City uravyibuka irya ni erreur yakoze ikomeye cyane gose kuri we parce que no munsi Harry Kane ego agiye muri Bayern Munchen numugwi mwiza ariko umukinyi kubona yuko ariko Alexera ko a 30 ans ni bintu bitazoba kinini numubite ahari ameze neza uno munsi Alonso abataka bafise karite nk'Harry Kane iburaya bari bahari yari 2 yari Harry Kane na Karim Benzema igituma yabakunda ndavuga na Pep Guardiola yageze kubivuga niba abataka badecroche bakaza kurondera imipira hagati mu kibuga bakayizana bakina n'abandi ukona yuko aparticipa contre Manande Haaland n'umwataka mwiza numero 9 mwiza ariko Haaland ntuzomubona ariko araparticipa aza kudecroche arondera imipira hagati akina n'abandi ni wa wundi ari muri box kabisa abagorana ariko Harry Kane nka Karim Benzema nibo bari bafise qualité y'umwataka wa wundi ashobora gucreate des espaces ku bandi bakinana ashobora gufasha abamilio offensive hiwiwe murantunga rero abona bataka babuze cyane gose ku mugabane wa Burande ku isi yose uno munsi rero Harry Kane ari mu mugwi mwiza je navuze ati Imana imuhe Bayern Munchen twari igikombe nta gikombe afise gutwara igikombe a 30 byerekana yuko igikombe gishoboka n'iciganwa ariko muri Ligue des Champions biragoye kuri Bayern ndavuga ati igikombe cyo migara rose ni sawa rero wewe aje guprofita tarayi wiwe aje guprofita ivyi wiwe mu myaka 30 ivyo ni bitamara igihe kinini inya kuko uko azogenda revolution nasubiye nyuma parce que no munsi uko yarashoboye afite imyaka 26 27 si kuba gishoboye rero je mvuga nti uyu Harry Kane nivyo Tottenham yarayikiniye hari yarona yuko hari mu Bwongereza banamwubakira na statati wewe turagukunda cyane wigeze ariko Harry Kane yarakoze
yarasamaye mu gihe ciwiwe niko novuga Mosara ibitsindo 40 nako umusaruro w'ibitsindo ndetse n'ama-assist byose hamwe 46 kugeza uno mwanya tuvugana ushize ko novuga igitsindo yarayatsinze ku munsi wejo kaza ko bigaruka ko kurutino novuga Liverpool kina na Everton hariya pasi siwe yayitanze kuri Makarista na pasi yatanze kuri Makarista byose hamwe rero agize uruhara ku bitsindo 46 witwa Jami Karaga bamubaza ati uyumvira gute kuri Mosara kuri Ballon d'Or ati Ballon d'Or ino mwaka uyumvira ko kuri inde ati mpumirije gucyanye ndabona ko ari Mosara ariko kandi Vinicius Junior ariko aza neza cyane nawe nyene ku biharuro ubwo ntihakirikare kuvuga yuko Mosara nkuko Jami Karaga yabivuze ko Mosara uno mwaka Ballon d'Or novuga afite amahirwe menshi ico novuga nivyo haracari kare kuri ivyo ariko uno munsi Mosara ivyo ariko arakora si ivyo kubatisha si vya bindi umuntu avuga ati aratsinda ibitsindo ni vyinshi ariko nitubona ivyiwiwe ariko uno munsi n'umukinyi ari kuri top niveau yiwiwe inarenga ijubu parce que ni wa wundi uvuga uti arahetse Liverpool kandi Liverpool bihe vyizirimwo bidepanda kuri Mohamed Salah bivuga rero ngo uno munsi Mosara kuko Vinicius simbona yuko uno munsi Vinicius c'est vrai Vinicius muri la Liga ariko uno munsi Vinicius si wa mukinyi ariko aravugwa cyane parce que naraheje kuvuga cagiye mu mwanya uheze Mbappe no munsi niwe hari hejuru kuri Vinicius nubwo ibitego tabinganya ariko Mbappe ariko araduga urumva Mbappe ariko araduga rero mvugani Mosara abandanije kuri uyu murinda ariko Premier League bakayitwara babaye abambere muri inde muri Champions League Champions League bakayitwara ntabwo mukorera kuko ibi ni ibintu biri faisable birashoboka Premier League kuyitwara na Champions League ko nta mugwi turabona ushobora kuba n'imigwi mike uno munsi yora mu maso muri Champions League imugwa Liverpool imigwi mike ariko rero mvuga ni Mosara arafise amachance menshi mu gihe atogiye imvune akabandanya kuri umurinda ariko Ballon d'Or babareha kabisa nuko rero vyifashe kuri abana bariya anye novuga kuri abana bariya bariko baransaba nimero za Boss John hari abariko baranyugwa cyane gose ati Boss John byo kuri na mateka